Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru nibiganiro vya misi yose tubandanye gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa irya nino nga mu gihugu cy'u Burundi gusa nanone tukaza kugaruka cyane kubejeje kubera kwiborere kuri rya Gitega ahapfungiwe igihangange mu gipolisi cy'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Mu minsi mike iheze nibwo hagiye amakuru ahabona avuga yuko amagara ya General Bunyoni yo batifashe neza mu gihe atariko aremererwa kwivuza. Ivyo ni inkuru zatangajwe namwe mu muryango wiwe. Twibutse ko uyu Alain Guillaume Bunyoni yemerewe gusugwa ku munsi wa gatanu, aho bamwe mu bagize umuryango wiwe ni ukuvuga umutambukanyi we canke se abana biwe baja kumuraba kwiborera kuri rya Gitega aho apfungiwe, bakayaga iminota mike mu nyuma bagasubira inyuma nawe akabandanya kwigumira mu kibanza yagenewe na President Evariste Ndayishimiye hari amwiborera kuri rya Gitega. Amakuru adushikira rero avuga ko kuri uyu mugoroba bivugwa yuko umutambukanyi wiwe ndetse namwe mu bana biwe bari bahejeje kuronka amakuru avuga yuko General Bunyoni amagara yiwe ameze nabi cyane noneho gusumba uko vyari bimeze ubwo baheruka kubonana nawe, ndetse ahita afata ingingo yo kuja kuraba umugabo wiwe aho nyene mwiborere kuri rya Gitega aho apfungiwe. Mu gushika kwibohero habaye vyinshi bidasanzwe kuko bamwe mu bapolisi bacungera icumba Alain Guillaume Bunyoni abamwo banse ko abo mu muryango wiwe boja kumuraba. Twibutse ko kandi imbere yo kuja kumuraba gusura Alain Guillaume Bunyoni bibanza kumenyeshwa inzego zitandukanye harimo nk'urw'iperereza, ubujejwe urongoye igipolisi mu ntara ndetse n'uba arongoye ibohero. Amakuru akavuga yuko agakino kabayeho hagati y'abo bategetsi bose uko ari batatu, yobo urongoye iperereza mu ntara ya Gitega, urongoye iborero kuri rya Gitega ndetse n'utwara igipolisi mu ntara ya Gitega. Aho hose ngo bose umwe yafataga ingingo undi akaza ayivuguruza. Bamwe bati imbere yuko vyose batangura ivyo gufata ingingo boba bamenyesheje abakuru, no kuvuga abo ku biro vy'umukuru w'igihugu, nabo bakavuga yuko ingingo yoba yatanzwe yoba yavuga yuko atanumwe ari kuriwe kuja kuraba General Alain Guillaume Bunyoni mu gihe kandi yanse no kwemererwa kuja kwivuza. Mu minsi iheze nibwo ubutumwa bwagiye ahabona bamwe bavuga yuko Alain Guillaume Bunyoni atariko aravuga, atariko arabona neza ngo biboneka ko amerewe nabi cyane. Umuryango wiwe kimwe mu gisaba wari uriko urashikiriza President Evariste Ndayishimiye ngo ntibari uri kusaba ko Bunyoni ari kugwa, ahubwo ngo wasabaga ko Bunyoni bomureka akivuza neza hanyuma bakamupfunga igihe bashaka, ariko bakamupfunga akomeye. Ubutumwa bwatanzwe n'umwe mu begereje General Bunyoni nawe akunze kujana n'umuryango we kumuraba ahapfungiwe mu iborero kuri rya Gitega, nawe yaregeze ati nagira ndabasabe ko mwotabariza General Bunyoni kubera ko amagara yiwe atifashe neza, aragwaye cyane. Ngo muravyo urabona ko aremvye kandi ntagira umuntu abesha kumwe bahora babesha ngo nububeshi, vy'ukuri aragwaye kandi cyane. Ngo hamwe ataco kugwa rero ngo barokora ubuzima bwe bwo hungabana umwanya wari wo wose, ngo mu vy'ukuri aragwaye cyane. Uti ibi ndababwiye n'ukuri kandi n'abatwari bohero barabizi, gusa ntawe uzi igituma babona amagara ya General Bunyoni ari mu kaga bobo bakinumira. Benshi bakavuga yuko igituma abatwari boherera kuri rya Gitega babona amagara General Bunyoni atera aja bubi bakinumira, bikavuga yuko hari amategeko yavuye hejuru avuga yuko Alain Guillaume Bunyoni ivyo ari kuri yo guha kuronswa mu gihe ari mwibohero ari ivyo, kandi ko atakindi na kimwe gishobora kwiyongera ko mu vyo yemerewe. Mu vyo yemerewe harimo ivyo gupfungura n'ibindi vyinshi. Gusa nanone President Ndayishimiye akavuga yuko wewe ivya Alain Guillaume Bunyoni bitamuraba cyane kuko we ngari no mubagaragaje kumutembagaza ku butegetsi. Rero itegeko ririko rirava hejuru ribuza ko Alain Guillaume Bunyoni yohura n'abaganga canke se abahinga mu vy'amagara y'abantu kugira ngo barabe ikibazo yoba afise, hama n'ubundi bamutunganize n'ubundi abandanye kuguma apfunzwe. Bamwe bakavuga yuko ibi vya Ndayishimiye na General Bunyoni ari impari zatanguye kuva kera cyane, kuko Bunyoni yamye akomeye cyane ku butegetsi bwa Nkurunziza kurusha President Evariste Ndayishimiye.
benshi bakibuka ko imbere yuko Alain Guillaume Bunyoni afatwa General Bunyoni yari amaze iminsi telefone abantu batari bake kuko umwe mu bagenerali bavuganye yagize ati Bunyoni yari afise agenda kenshi kuva kuwe yavuga ko afise amafaranga akwiye yo kumubeshaho akabeshaho neza biwe ngo none ntiyumva impamvu Ndayishimiye yaguma musorogera amutuka ngo niwe yishe ubutunzi bw'igihugu kandi niwe yitekerereje ataco ariko aramugoza. Bunyoni we yavugaga ko igihe ko mu myaka 18 iheze yaronse amabanga meza cyane ko yaronse amahera menshi yo kumubeshaho akaba aravuga ko yakoze urudandaza kandi narwo rwamuye amahera menshi yo kumubeshaho neza. Yariko aremera ko hari n'ayandi mahera yaronse mu nzira zitari nziza ariko ayo nayo ngo bayagabuye n'abategetsi bo hejuru bose. Bunyoni mu vyo yabwira abo baganira bose igihe mbere yuko bamufata yewe yavuga yuko yari itegure gusubiza ayo mahera mu gihe yoba agiye guteza imbere igihugu ariko ntiyemera guha ayo mahera ibindi bisuma. Ico gikinyamakuru kiriho gikorera iperereza cari gerutse kwerekana urubuga rwa Twitter bavuga ko rwakoreshwa mu kinyegero na General Bunyoni aho yoba yari yise Dr Mokonzi. Mu majambo agerandikwa n'urwo rubuga harimwo ayagiriza ubusuma umuryango wa President Varisito Ndayishimiye. Tubibutse ko kandi kuri dosiye irabana no kwagiriza umuryango wa President Varisito Ndayishimiye bitakozwe gusana n'uru rubuga rwitiriwe Alain Guillaume Bunyoni rwa Dr Mokonzi ari navyo birego kuri ubu General Bertin Gahungu nawe yoba ariko arazira. Ubundi kuva kera Bunyoni niwe yari yagereye cyane Nkuru Nziza ni nawe yari afise ingufu nyinshi ni nawe yari atunze cyane. Uyu numwe mu bari baza amabanga menshi ya Nkuru Nziza kuko ari nawe yerekana ko azi ubwenge mu vyo akora akaba ari nawe yerekana ko agaragaza kwikundwa akaza mu binyamakuru ndetse akaba yarantanguye kwifata nk'umukuru w'igihugu. Ngibi navyo bikaba biri mu vyo President Ndayishimiye yoba yaramuhoye. Ngo Nkuru Nziza rero yarabizi ko mu nzu kwa Bunyoni hama amasengesho yo kumutegura ko ari wazomusubirira. Bunyoni nawe yarafise ikibazo kimwe gusa kuko atakundwa cyane n'abasendede FCD kuko bamwagiriza ko yishima kandi ko abagaya. Varisito Ndayishimiye nawe nyene ntiyari kure cyane Nkuru Nziza kuko yarazwi ko ateri kwa Bunyoni akaba kandi yararongoye akagwi k'abagenerali kateri kwa Bunyoni akaba ari nawe akaba we atarubaka kwigereranya na Nkuru Nziza. Wamenga araciye bugufi ngo ntiyarazwi cyane mu gihugu nta n'amatungo y'umurengera yarafise nka ya Bunyoni. Ndayishimiye ngo yaraza amabanga yose y'urugamba rwa CNDD FDD kuko ari nawe yabaye mu biganiro n'abagwanye na CNDD FDD. Ngo rero yarafise ikibazo ko abasendede FDD bahoranye ku rugamba batamwemera nk'umugwanya kome bamufata ko ari imvuzi gusa. Aha rero ngo Nkuru Nziza we akaba yaratinya ko Bunyoni afashe umugambwe yo cyafata igihugu bidatevye. Ngo yaratinya kandi ko Bunyoni ashikiriye igihugu Nkuru Nziza atajamba ari gusubira kugira. Akaba ari bwo rero Nkuru Nziza hisemwo Ndayishimiye yari yibaza ko ari we azoshobora kuguma ategeka uko ashatse. Hagati y'uwiyemera n'uyorobeka ngo Nkuru Nziza akaba yarahisemwo umwiyorobeka ko ngaha rero Nkuru Nziza ntiyaraza ubujanja n'ubuswahili bwa Ndayishimiye kuko Ndayishimiye ari we yararutse kuvyivugira ko ari umujanja n'umuswahili. Aho ngo akaba ari naho havuye ko Ndayishimiye ari we ahabwa umugambwe. Ndayishimiye na Bunyoni bose bakaba bari bakeneye gusubirira Nkuru Nziza ari ku rwanko n'ishari byari hagati yabo ngo vyatunye Nkuru Nziza yizera ko azoguma baryanisha kaca ahaguma nk'umuhuza. Rero aho Nkuru Nziza acikane mu mwaka w'ibihumbi 2020 ibintu vyatanguye kuba bibi cyane kuri kakagwi kavuga ko kari kegere cyane President Nkuru Nziza. Bamwe baratangura gukugwa mu mabanga abane nabo baragirizwa vyinshi bitandukanye harimo n'ivyavuyemwo iri pfungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe hari nabibaza ko Ndayishimiye na Nkuru Nziza bo bapfa murantunge Ndayishimiye na General Bunyoni bo barapfuye urupfu rwa President Nkuru Nziza. Iki naco ni ikindi kibazo cyama kigaruka. Gusa kandi nanone nk'ababikurikirana hafi bakavuga ko Bunyoni mu vyagirizwa bikomeye cyane harimo ko yarondeye gukoresha umupfumu yitwa Emmanuel Ntikazohera batazera muhuza wo muri komine Butangazwa mu ntara ya Ruyigi yahahoranga mwicire Varisito Ndayishimiye. Nkuko twavyisomeye mu vyo parike yagiriza Bunyoni handitse ko Bunyoni yaguriye ipikipiki uwo mupfumu yongera aramurungikira amafaranga kugira mwemerere kwica Ndayishimiye. Parike ico gihe yavuze ko Bunyoni atarasanzwe azuwo mupfumu ngahubwo yamurangiwe n'umumenyesha makuru Bob Rugurika mu kwa kane ku mwaka w'ibihumbi 2023. Aho parike nigeze ivuga ko Bob Rugurika yoba yaramenye uwo mupfumu. Ico parike itigeze yandika kandi ningene umupfumu yari gushikira President Ndayishimiye kugira muhishano.
bamwe bati uyu mupfumu n'ubundi yari yaramaze kwivugira ko ari mu bari begereye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ko yama ku kirimba uko abishatse kose. Bunyoni na Ndayishimiye rero ngo mu byo bapfa ntibapfa ibyo kurondera ukuri ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza kuko basanzwe barisharikanye kuva kera. Bunyoni na Ndayishimiye ngo muco bapfa cambere bapfa ubugabo, bapfa amatungo adasiguritse, bakura mu ntwaro y'akajagari kandi bakaba barapfa ubutegetsi. Umwe wese muri bo yarakeneye kwigarurira ubutegetsi bwose abanje guheza uwundi. Ngiyo ngwano yabo nta nguvu nimwe rero itigeze ikoresha, harimwo n'inguvu z'abapfumu. Urupfu rwa Nkurunziza ngo kikaba kimwe mu bigwanisho vy'iyo ntambara ya Bunyoni na Ndayishimiye. Ariko hano hoho aho bigoreye abariko bapfa umupfumu yoba avuga ko afise ivyazi ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Bunyoni Ndayishimiye ngo kandi bo barageze aho umwe yoba yaragerageje kwiba umupfumu w'uwundi ngo nakamara amaza ku ntwaro y'abavuga ko bashize Imana imbere. Ivyo byose rero ngo nivyo biriko biragaruka. Alenge yo Bunyoni apfungiye mu iborero rikuru rya Gitega gushika naho umuryango wiwe utakire kuri we kuja kumuraba mu gihe agize akabazo ari mwibohero. Kandi nanone na bamwe mu bihangange vyo mu butegetsi bwa CNDD-FDD benshi baragira ubwoba bwo kuvuga kuri dosiye ya Bunyoni kuko nabo bazi ko umwanya n'umwanya ari dosiye iba ishobora kuba kwegera kuko Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi ngo yoba yarahejeje kwigarurira ubutegetsi hafi ya bwose bw'igihugu nkuko amakuru abivuga. Leka ano makuru yacu tuyabandanize ku bindi biriko biravugwa mu bindi bisata bitandukanye nyuma yuko tubagejeje ko ibiriko biravugwa ku vyashikiye mu Ntare Bunyoni ndetse n'ibiriko biraba kuri Bunyoni mu iborero rikuru rya Gitega aho apfungiwe. Kuri ubu biravugwa yuko ubutanyerera hari urubanza rw'umunyagihugu aheruka kuganagurwa rwaraye ruburanishijwe muri sentare nkuru ya Ngozi. Niho haburanishwa urubanza rw'umunyagihugu Donatien Nduwimana aheruka kwitaba Imana ku mutumba Gasebeyi komine Tangara mu ntara ya Butanyerera. Tubanze twibutse ko umunyagihugu yakubiswe amahiri n'umukuru wa sentare y'intango ya Tangara Butoyi Jean Pierre afadikanije n'abapolisi babiri bo muri komisariya ya Tangara aribo Emmanuel Bizimana ndetse na Jean Baptiste Nijimbere. Vyose bikaba vyari vyabaye kwigenekerezo ya 14 ukwezi kw'indwi umwaka w'2025 mu nyuma ahava yitaba Imana kwigenekerezo ya 18 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2025 aho yariko avurirwa mu bitaro bikuru vya Ngozi. Inyuma yaho rero abo bagirizwe ico caha uko ari batatu barahagaritswe, ubu bakaba bapfungiye mu iborero rikuru rya Ngozi. Twibutse kandi ko urubanza kuri ico caha rwagumye rwirengagizwa, ubucamanza bukaguma bwiteza utunyoni. Kwigenekerezo rya 20 ukwezi kw'indwi uyu mwaka sentare ya Ngozi yari yikubisa gashi irumviriza bo mu muryango w'umuhisi nabo bagirizwa icaha nkuko vyari vyashikirijwe. Naho ivy'urwo rubanza biboneka ko bitahawe agaciro kuko atawamenye ivyavuye mu mwiherero muri uku kwezi mu minsi yeze niho urubanza rwasubira gusasa muri sentare ya Ngozi. Muri urwo rubanza abagirizwa babandanije guhakana icaha kiretse umupolisi umwe Jean Baptiste yiyemereye ko yakubise umuhisi umusipi ceinture inshuro imwe gusa. Ivyabona byari byaje gusura vyaremeje ko Donatien yitavye Imana kubera kusinzikarizwa ubuzima. Mu gihe bari mu gashaho yatwagwa gupfungwa baremeje ko Donatien yinjijwe muri ako gasho ari intere adaha amaraso. Ivyo kandi vyashimangiwe n'umuganga yakiriye ubwa mbere uwo muhisi mu kuvuga imbere ya sentare ko yakiriye Donatien yageze habi kuko yari yasinzikaye cyane n'amahiri. Ministre publique yari muri urwo rubanza yaciye yagiriza abo bapfunzwe icaha cyo kugandagura umunyagihugu aca basabira igihano cyo gupfunga imyaka 10. N'urubanza rwaciye ruja mu mwiherero. Hano rero tukaba tubandanya gusaba ubutungane ku munyagihugu Donatien Nduwimana yagandaguwe muri ubwo buryo bubabaje nkuko benshi mu bakurikirana ivy'agateka kazina muntu n'abantu biyumvira nka kiremwa muntu bose bariko barabishikiriza muri uyu mwanya. Mu yandi makuru ibindi biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi harimwo inyuzwa ry'amafaranga yaragenewe abakutsa kivi. Muti amafaranga yaragenewe abakutsa kivi yagiye hehe? Ese ni bande yanyurujwe gute? Nkuko vyatangajwe na King Murundi Freedom yashimye gushira hanze amatoza yakoze ku mafaranga yari mu kigega cari cagenewe abigisha b'abakutsa kivi. Aha tubanze tubamenyeshe ko King Umurundi
yamenyesheje ko mu ndinganizo ya kera mu biro vy'indero ya vya komine Ntega hari harashizwe ikigega citiriwe gufata mu mugongo abigisha b'abakutsa kivi ico bise Fonds de soutien à l'éducation. Konte y'ico kigega yari muri Copec Ntega. Amafaranga yaje muri ico kigega yava ku mafaranga atangwa kuri buri rugo mu ngo zigize komine na buri mukozi wa leta akorera muri iyo komine. Aho niho rero haca hava ayahemba bigisha bakutsa kivi. Iyo neguro benshi bari bayishimye kuko yasahiriza abo bakutsa kivi kugira baronke agasabune kabo ku gihe ubona ko bamira mu myidogo. Mu gihe rero hariko hitegurirwa kwinjira mu ndingarizo nshasha, konte y'icyo kigega yari ka amafaranga y'amarundi arenga hagati miliyoni 8 z'amarundi. Ni naho ayo mafaranga yanyuruzwa kuko abanyuruje bavuga ko ayo mafaranga atazosubira gukora bivanye nuko ibikorwa byose bizoca bisigara bikurikiranwa muri komine nshasha ya Kirundo. Amakuru yatohojwe akemeza ko umuyobozi w'indero muri iyo komine Musabanganji Jean Marie afadikanije na Musaneri yahahora Pierre Caravey Mbanzabugabo ari nabo bari bafise uburenganzira kuri iyo konte. Baciye rero bakora amayeri yo gusohora ayo mafaranga yose kuri konte, baca bahuma amaso bakutsa kivimo kuba ibihumbi 10 kuri umwe wese. Ya mafaranga yose arenga miliyoni 8 abaragiye atacamira. Ivyo vyarateye agashavu kenshi mu bigisha bakutsa kivi nyuma yo kumenya ayo mafaranga yose yari mu kigega yasohotse ama bagahendeshwa ibihumbi 10. Bamwe mu bo twayaze bagira bati ntitwigeze tumenya ko amafaranga yari mu kigega cacu yanyurujwe. Baradukoranije baraduhendesha ibihumbi 10. Kumbe yose bari bamaze kuyakura kuri konte, baca bikubitira kuba inyuma kuko hari haje intunganyo nshasha. Ubu dusaba umuco kugira ayo mafaranga yacu agarukanwe. Muri rusange rero abo bigisha bakaba basaba ko amenyekana irengero ry'ayo mafaranga yabo yongera agarukanwe, nayo abayanyuruje nabo babihanegwe. No rero amakuru yaragazwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utari wafite ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirizwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana bahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.